Imana ishimwe cyane. Nyuma y'imyaka 11 tugize mariage, Imana yatugiriye neza iduha ikibondo nyuma y'imyaka 11. Twagize mariage 2010, twiteze ko 2011 duhava turonka ikibondo, ariko siko vyagenze. Nyuma y'umwaka twituye abaganga bagerageza kudufasha, baratubwira ati hari ikibazo kiri hagati muri couple. Baduha imiti, bamaze kuduha imiti, iyo miti twayifashe amezi 3, ariko nyuma yo kuyifata umuntu yibaza ko bica bikunda, ariko siko vyagenze. Hama dusubira kwitura uyundi muganga, na wa muganga nawe nyene asubira kubona yuko hari ikibazo kiri hagati muri couple yacu, nawe atwandikira imiti y'amezi 3, nayo turayifata, ariko nta cavuyemo. Niho mu nyuma twaja ku baganga batandukanye bo muri kino gisagara ca Bujumbura, ariko bose baguma batwandikira imiti, ariko nta cigeze kivamo. Ariko nyuma yo kwitura abaganga, nyuma y'imyaka 4, madame arashobora gusama imbanyi. Hama iyo mbanya yisamye, tumaze kuja kwa muganga, docteur atubwiye ati felicitation, burya madame ari bungenze. Wari umunezero kuri twebwe cyane gose nyuma y'imyaka 4. Hama aratubwiye ati mu ndwi 2 muze mugaruke. Dusubiyeyo mu ndwi 2, niho yatubwiye ati imbanyi ntiyashoboye gukura, birasaba ko tubaha imiti kugira ngo imbanyi ivemo. Wari umubabaro kuri twebwe nyuma y'imyaka 4, ariko umuganga twandikira iyo miti, tuja kuyirondera, madame arayifata. Amaze kuyifata, kuvuga yuko iyo mbanyi ishobora kuvamo. Umwanya umwe wari umubabaro, kundi umwanya umwe turavuga turiremesha, tuvuga tuti nyuma y'imyaka 4 turabonye ko bishobora gukunda. Ariko turizera yuko nyuma y'iyo mbanyi ivuye ko hari indi izoca isubirayo, ariko nyuma y'indi myaka 5 madame niho yagize niyo yasubiye kwibungenga. Dusubiye kwa wa mudogiteri, atubwira ca kibazo nyene yuko madame inda itashoboye kubandanya ikura. Ariko muri ico gihe cyose twari ko turacamo, Imana yagiye turemesha, Imana yagiye ivugana natwe, Imana yagiye ikoresha abakozi b'Imana bo mw'ishenga rya Eglise Vivante ku majambo yo kuturemesha, canke amajambo yavugirwa kuri podium, akaba amajambo aturemesha. Hama mu mwaka wa 2020 niho haje ijambo ry'umwaka rivuga ngo n'umwaka wo kugendererwa n'uhoraho. Natwe twari twiteze ko iryo jambo ari ryacu kandi Imana izotugenderera. Hama subi inyuma gatonyi, muganga yakurikirana madame kumbanyi ya kabiri, amubwiye ati ntishobora gukura. Niho yamubwiye ati ngira ndababwiza ukuri, muri kino gihugu cy'u Burundi nta muganga n'umwe yohava bahenda ngo azobavura. Niho yatanga kutubwira ati
baradusengera igihe cyose twayatubwira ati nimuze ndabafashe tukaza akadusengera. Rero muri 2020 mu kwezi kwa gatandatu niho madame twamenya ko yasamye imbanyi. Tumaze kubimenya ikibazo twaciye tugira mbega twibaza tuti none bihava bigenda gusubira kuba kwa kundi vyigeze kuba, ariko turiremesha tuvuga tuti Imana watubwiye ko duhaye indirimbo nsha, turizera ko indirimbo nsha natwe tugiye kuyiririmba. Hama Imana igenda tugira neza, Imana irazigama imbanyi igenda irakura kugeza yaho uyu munsi nkuko mubibona ku masanamu dufise ikibondo dukikiye umwana w'umwigeme yitwa Irashitsa Teira Precious. Ni Imana yabikoze, twamwise Irashitsa kuko ni Imana ishitsa, yisezeranye irashitsa. Umwana w'umuntu ntashitsa ariko Imana yisezeranye irashitsa, kandi niyo yabikoze kandi bihere bw'icubahiro. Hama numunezero cyane nyuma y'imyaka 11 atakibondo uyu munsi dukikiye ikibondo. Twebwe cyari kibazo cy'umwana, hashobora kuba ari uwundi muntu ariko adukurikirana cyo bari kindi kibazo yagize, ariko ndaguma ndakumuremeshe ndakubwire ngo birakunda. Ushire ivyizigiro muri Kristo Yesu kuko ni wabishitsa ni wabikora. Umwami Yesu abahezagere, murakoze cyane. Imana ishimwe. Turashaka gushimira Imana ukuntu yatugiriye neza. Inyuma y'imyaka 11 turindiriye ikibondo, twabonye ukugira neza kw'Imana yacu. Iyo myaka yose twabayeho ntivyari ibihe vyoroshe, harabaho ibihe byo kwihebura kuko kubwo kurindira igihe kinini, ariko muri ivyo nyene Imana yagira abana natwe ikaturemesha, ikavugana natwe biciye mu ndoto, ikavugana natwe biciye kuba ku bagenzi, ku nshuti, bakavuga ati twabonye mukikiye ikibondo. Ivyo biba kimwe mu vyaturemesheje, bituma nubwo uburemere bwari buhari ariko bugabanuka kubwo amasezerano Imana yagiye iraduha yo kuronka ikibondo. Rero turashima Imana yarabikoze, rwabaye urugendo rutorosha ariko yarabikoze nkuko yarabidusezeraniye. Turashima Imana cyane. Umwana nguyu yaramuduhaye, umwana mwiza cyane, twarindiriye igihe kinini, none ntihabwa icubahiro. Ntivyari ibihe vyoroshe, nibungenze, twaragize amatake menshi cyane, tension ikaduga, ariko aho nyene ni Imana yabereye umwizigirwa. Nubwo byari bikomeye, nubwo yaduga akagera aho abaganga bafata decision yo kumukura yataragera, ariko Imana ikabigabanya, tension igasubira ikaba stable, ivyo bigahagarara ntibamukureyo. Rero turashimira Imana n'igihe cyo kwibaruka ntivyari vyoroshe, tension yaraduze, ariko duheruka no muri consultation batubwira ko umwana akwije ibiro 3, ariko dusanga afise ibiro bike bidashikana 2, ariko Imana iduha umwana muzima ameze neza. Turashima Imana cyane. Rero nashaka no kuremesha abare biko baraca mu bihe bitoroshe byo kutaronka ikibondo, mu gihe bitoroshe by'ivyo batararonka, ndaberemeshe ko Imana ari umwizigirwa. Imana yisezeranye irashitsa mu gihe cyayo, igihe cyayo gishitse nta ushobora kwitambika imbere, yasezeranye irashitsa. Ndaremesheje umuntu wese areme yizera Imana yiwe izobikora. Yesu abaho umugisha.